Mwiriwe neza nanone shuti banywanyi b'ibiganiro byacu amurereye hose hirya no hino ku isi twongeye kwifuriza wa Mungu mwiza tunabaha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bigezwe muri uno mwanya aho tugiye kurabira hamwe amakuru yihuta agaruka ku bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri yo Mungu kwigenekerezo ya 29 ukwezi no kw'icenda umwaka wa 2024 turagaruka ku makuru akomeye cyane ariko aravugwa mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Mwese turabahaye ikaze aho tugiye kurabira hamwe rero ayo makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa, twibanda ku bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Amakuru yihuta by'umwihariko turaza kugenda turagaruka ngaho muri kino kiganiro cyacu, by'umwihariko abanyagihugu benshi cyane cyane by'umwihariko n'abarizwa mu nzego z'umutekano n'abarongoye ndetse n'intwazangabo zimwe na zimwe ngaho muri kino gihugu cacu c'u Burundi barakomeza kugenda biyamiriza ndetse banavuga yuko rero by'umwihariko bakomeje kugenda baraterwa impungenge ndetse by'umwihariko banagaragaza yuko rero igisoda c'u Burundi kidashobora kuzotera imbere mu gihe kikirongowe na General Prime Niyongabo. Baravuga yuko rero General Prime Niyongabo akomeza kugenda arababuza uburenganzira bwabo ndetse by'umwihariko ibyo bakenerwa ibyo bakenera cyangwa se ibyo bemerewe bakaba batari ko barabihabwa. Ibi byose akaba ari bimwe mu bintu bikomeza kugenda biratuma igisoda c'u Burundi kitabasha kuba cotera imbere, nubwo rero gikomeza kujyanwa by'umwihariko hirya no hino ku isi kugira ngo kibashe kuba cyogarura amahoro n'ituze. Bamwe rero by'umwihariko mu basanzwe babarizwa muri iki gisoda baravuga yuko by'umwihariko igisirikare c'u Burundi by'umwihariko kitazotera imbere mu gihe kikirongowe n'uyu General Prime Niyongabo. Hariko kandi turaza no kugaruka ku yandi makuru akomeje kugenda haravugwa by'umwihariko ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi, aho bivuga ko rero bamwe mu basoda bamaze iminsi barahabwa imyimenyerezo batanguye kugenda by'umwihariko uyu munsi hari umuhango wo kwinjiza mu gisirikare cyangwa mu gisoda nyirizina. Ni umuhango bivuga ko rero ushobora kuza kwitabirwa na General Evariste Ndayishimiye asanzwe by'umwihariko ari intwazangabo nkuru asanzwe arongoye igisoda c'u Burundi cyangwa ari umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi ndetse akaba n'umwe mu bambere mu kwivuna abansi ngaho mu gihugu c'u Burundi. Mu nyuma y'iko rero yaherukaga gutanga by'umwihariko ibikorwa byiwe gusa mu kujya gukurikirana ibikorwa bigendanye no guhaga no gutanga ndetse cyangwa guhabwa iyo myimenyerezo kw'abo basoda bato bato. Amakuru kandi yihuta akomeza kugenda haradusumira nuko gushika ubu ngubu bivuga ko rero by'umwihariko umutama Honorable Agathon Rwasa by'umwihariko akomeje kugenda ari kubira bamwe mu banywanyi ba senere. Mu nyuma y'iko rero by'umwihariko amakuru akomeza kugenda atubwira yuko rero by'umwihariko abasanzwe babarizwa muri senere bakomeje kugenda bashimangira ko n'ubundi Agathon Rwasa natitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nk'ukuriye cyangwa se nk'aserukira umugambi wa senere bishobora kuzaba ikibazo cyane ku buryo nawe by'umwihariko ku buryo bashobora kuzamukurikira aho zaba yaragiye hose, mu gihe kandi by'umwihariko igihugu c'u Burundi gisa n'icyamaze kugenda kiratanga amategeko n'amabwiriza yuko atamugambwe n'umwe arekuriwe kuba wo kwakira uyu mutama Honorable Agathon Rwasa. Aya matora ingamba igihugu cacu c'u Burundi rero harakomeza kugenda ratera impungenge ndetse n'impagarike zikomeye cyane, mu gihe abanyagihugu bakomeza kugenda bagaragaza yuko rero bo bafise ubwoba bwinshi cyane nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko ngaha mu gihugu c'abanyi cy'u Rwanda. Minisiteri y'ubuzima yaje kugenda iratangaza imibare y'abantu bakomeje kugenda baricwa n'icyorezo gishasha nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe iyi ndwara by'umwihariko ikomeje kugenda irahitana abantu batari bakeya ndetse kugeza ubu ngubu batari bakeya bakaba bamaze kugenda by'umwihariko barafatwa n'iyo ndwara. Ariko kandi amakuru akaba avuga ko rero hatanguye kugenda arafatwa ingamba zikomeye cyane kugira ngo icyo cyorezo kibashe kuba cyohagarara nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi, cyane cyane tugaruka ku bikomeje kugenda biravugwa by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, aho turarebera hamwe amakuru akomeza kugenda aravugwa. Ariko kandi turaza no kugaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa hagati ya Israel ndetse na Libani ku muhari wa Hezbollah, aho amakuru yihuta adafite ivumbi avuga ko by'umwihariko igihugu cya Libani cyangwa igisoda cya Libani nacyo cyo bakiri gutegura ibitero karundura, ibitero simusiga bishobora by'umwihariko kuzagwa nabi cyangwa kuzahangana n'iki gisirikare cya Israel nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
Ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza muherereye hirya no hino ku isi mu bice bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze, turi kuri uyu wa Mungu nyine ku igenekerezo ya 29 kwezi n'ukw'icenda mwaka wa 2024. Turabahaye ikaze aho muherereye hose. Abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko abatwumviriza bari nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza kandi by'umwihariko bari mu ntara zigiye zitandukanye mu gisagara ca Bujumbura, mu mugwa mukuru w'ubudandaji nyine Bujumbura, mugwa mukuru wa politike Gitega, abatwumviriza ari ku mitumba igiye itandukanye mu ntara zigiye zitandukanye ndetse na makomine. Turabahaye hitwaze abagiye gusenga mu mashengero agiye atandukanye, turabahaye ikaze. Ariko kandi nawe utagiye gusenga bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, ndakwifuriza kumererwa neza cane. Abatwumviriza bari ngaha mu bihugu bigiye bitandukanye mu karere k'ibiyaga binini cane, by'umwihariko mu bihugu by'ababanyi bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari mu Rwanda, abatwumviriza bari muri Uganda, muri Kenya, Tanzania ndetse by'umwihariko na Congo, mwese turabifuriza ibihe byiza cane. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero byonda kwanditse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe gatanu kuri gatanu. Reka kandi nanakubwire yuko by'umwihariko ibiganiro byacu ushobora kubisangiza ku nshuti zawe kugira ngo tubashe kuba turabana gatanu kuri gatanu. Ndabahaye ikaze mwese abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Amakuru yacu reka tuyatangurire ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu gihe ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zirapfa cyane cyane, by'umwihariko kurenza mu kindi gihe zigeze kubaho, haba izarungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zikaba zarananiwe guhangana n'umuhari wa M23, zikaba ahubwo zikomeje kugenda zirapfa mu buryo budasanzwe. Ariko kandi hakaba hari n'andi makuru akomeza kugenda aravuga ko hari izindi ngabo zimwe na zimwe nazo zakomeje kugenda zirahura n'ibibazo bikomeye cyane. Gushika ubu ngubu amakuru yihutse adafite ivumbi arakomeza kugenda agaragaza ko mu nyuma by'umwihariko y'izindi ngabo zimaze iminsi zirapfa mu ishamba rya Kibira, ndetse n'izindi ngabo zimwe na zimwe ziriko zirapfira ngaha mu gihugu c'u Burundi mu makamp agiye atandukanye ariko aratangirwamo imyimenyerezo y'igisoda, byaje kugenda birakurura umwuka mubi hagati y'igisirikare mu cy'u Burundi. Ni mu gihe bamwe rero batabona ndetse by'umwihariko ngo banumve neza uburyo baba bariko baratozwa cyangwa se uburyo baba bararungikwa mu mamishoni agiye atandukanye bugendanye no kugarura amahoro n'ituze, maze bakabona yuko rero byose biriko biricwa na Generali Prime Niyongabo asanzwe arongoye kino gisoda c'u Burundi kuva mu myaka ishika muri 10 yose. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero by'umwihariko arakomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza ko rero Generali Prime Niyongabo ariwe kibazo gikomakomeye cyane ku bibazo bigendanye n'umutekano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu gihe bamwe bavuga ko rero by'umwihariko haba amahera yabo haba ibyo bagenerwa by'umwihariko atana kimwe bapfa kubonera ku gihe, mu gihe bavuga ko rero uyu mugabo yaba ari umwe mu bantu bakomeza kugenda by'umwihariko baratuma igisoda c'u Burundi kiradindira. Ni mu gihe kandi bamwe bavuga ko bariko barambugwa n'uburenganzira bwabo, aho bivuga ko rero berekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba atagikoresho bafise, ata telefone n'imwe bafise. Ibi byose akaba ari bimwe mu bintu bikomeza kugenda birababangamira. Akarorero ni ibyabaye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nk'uko bikomeje kugenda biragaragara, ndetse abatari bakeya bakaba bariko barashimangira ko by'umwihariko ibyabaye ari ibintu biteye ubwoba, ndetse bakaba batanguye kugenda barasaba Generali Prime Niyongabo ko by'umwihariko ibikomeje kugenda biragaragara by'umwihariko iyo bishyira hasi, ndetse bamwe bakaba batanguye kugenda baranamukuraho, nk'uko baravuga yuko rero ashatse yotanga imihoho nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Amakuru kandi yihuta aravuga ko rero bitoshoboka mu gihe uyu mugabo ari umwe mu bantu bavuga ari kijana, ndetse ari umunywanyi ukomeye cyane wa General Neva, ariko abandi bakaba bavuga ko by'umwihariko baba bafisanye amasezerano akomeye cyane mu karere turimo ka East African Community. By'umwihariko ntibyumvikana ndetse binanateye isoni urabye imyaka igisoda c'u Burundi kimaze rero kiri mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bihugu bigiye bitandukanye by'umwihariko, ariko kandi wagaruka ukaraba uko cyifashe ugasanga by'umwihariko nakamaramaza, haba mu myimenyerezo kiba gifise, haba mu bikoresho kiba gifise, ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye n'umutekano imbere mu gihugu nawe waranze igisirikare c'u Burundi. Kandi nicyo gisirikare mu karere ka East African Community kitariko kiriyubaka ngo gicunganye ngo gitunganye by'umwihariko cange kigure ibigwanisho bigezweho, cange se ngo gisubirize ibikoresho byashaje cyangwa se byataye igihe, nk'uko biko biratangazwa.
ibindi bihugu rero bigize akarere duherereyemo rero ugiye kubiraba neza byarisuganyije mu nzira zose, ku buryo rero ubu amateka y'u Burundi bwari buzwi by'umwihariko mu by'intambara yagiye arasubira inyuma cane cane ku rugero rurateye isoni cyane. Laba by'umwihariko mbwira igisirikare gitunze rero indege zitarenga zibiri by'umwihariko gusa z'intambara, nizo ndege by'umwihariko ni kajugujugu gusa, kandi nazo bikunze by'umwihariko kugaragara kimwe bikunze kugenda biragaragara cyane yuko rero ikunze gusubirwamo rero yaragize utubazo dukomakomeye cyane. Harageze kunguruza rero ingabo z'igihugu bazipakiza mu ndege z'igihugu kibanyi cyangwa se aho bagiye kuba bogwanira. Raba igihugu rero kigikoresha ibigwanisho bya kera cyane mu kurinda ubusugire rero bw'ikirere cabwo, ibizwi nk'amaradari. Ubusugire nicyo Uburundi nicyo gihugu kandi kidatunze misile mu karere kose ka East African Community. Uburundi nicyo gihugu kandi kidatunze chai de combat mu karere kose ka East African Community. Umaze kuyibona i Burundi ahavuge cyangwa se uwo bayizi, aya namwe mu makuru akomeza kugenda araturuka ngo mu gisoda cy'u Burundi, bamwe bakaba bariko bidoga bavuga ko rero batemeranya ndetse batanishimira ibikomeje kugenda birakogwa, ndetse bakavuga ko hoba hakenewe amavugururwa nga mu gihugu cy'u Burundi. Mureke guca muvuga ngo rero z'umwihariko ni amahanga, mbe Uburundi rero nicyo gihugu conyine mu isi gifise ibanga. Kw'ivy'ahandi rero by'umwihariko mubizi ndetse by'umwihariko munabona ibyo mutabona, by'umwihariko nuko byo biba bidahari. Hambavu y'ibyo rero umusoda w'igihugu agiye muri Somalia rero cyangwa se agiye by'umwihariko kuba yojya gukora muri Somalia ni $1000 ku kwezi, bisigura yuko rero gusigura ko rero yabwirizwa kuvayo afise ibihumbi igihumbi n'amajana abiri dushize rero ku rungene, ariko kandi uravunjwa uyu munsi by'umwihariko idolari riko riravunja by'umwihariko idolari rimwe riravunja ibihumbi 6200 y'amarundi ku mwaka. Umusoda w'umurundi rero yoronse ibihumbi by'umwihariko bishika mu majana 750, ariko kandi mwumve ibara aheza umwaka bakamuha ibihumbi bishika ku 150 byose by'amahera y'u Burundi, nayo nyine bakayamuha mu kirengo giteye isoni, ariko kandi babakuru babo bo bakayaronka mu madolari, baheza nibo rero bagaruka kuyagurisha nga mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Mu gisoda cyose by'umwihariko uwo generali bose yabimye uruvugiro, niwo rero wenyine yarateye imbere. Ubu ngubu arafise microfinance gwiwe rero ibitaro byiwe rero by'umwihariko farumasi nyinshi cyane ziwe, amahinguriro arwiwe rero ubushyo bw'inka ndetse n'ingurube bwiwe, amatungo ya gisirikare n'amahera yufashije imiryango y'abasoda, amaraso y'ingabo bitangira igihugu byose abiranguza imigambi yiwe gusa. Uwo ngo ni General Prime Niyongabo. Uwavuze ngo rero imigere ibiri ntitereka by'umwihariko ntiyabeshe. Uwo General Prime Niyongabo rero yigiriye mu by'ubudandazwa, asiga inyuma rero akazi kiwe ka mbere. None Burundi ntiburiko rero busiba kumaramarira muri Kongo, aho rero M23 byananiranye kuyihagarika, kuko rero Burundi bwisanze buri imbere y'ikiroberi kubusumbya. Ubu rero by'umwihariko ibikoresho atana kimwe bafise. Bamwe baravuga yuko rero General Evariste Ndayishimiye akwiye kuba yokora impinduka zikomeye cyane mu bigendanye no guhindura ibiriko biraberanga mu gihugu cacu cy'u Burundi, cyane cyane muri kino gisoda, nkuko amakuru akomeza kugenda haradusumira. Hari bamwe kandi bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko rero General Major Evariste Ndayishimiye yakabaye ahinduriye General Prime Niyongabo. Bivuga ko kandi General Prime Niyongabo by'umwihariko afise amabanki ahemberwamo abarundi, ndetse by'umwihariko abarundi bakaba bari barakatwa amahera menshi cyane, ndetse hakiyongeraho n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye kuba bambugwa uburenganzira bwabo, ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye
bitandukanye. Hakiyongeraho yuko rero n'amahera yo yaragenewe gukoreshwa mu bindi bikoresho mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye birateza imbere igisoda by'umwihariko yose yigira mu mufuko w'uyu mu generali arongoye igihugu c'u Burundi. Ibi byose rero biriko biratera umutima uhagaze igisoda c'u Burundi, bivuga ko rero mu gihe cyo bacyoratewe by'umwihariko bishobora kuzogurana yuko cyo kwikumbire y'umwanzi. Uyu munsi kwa Mungu rero hari amakuru ariko aravuga ko by'umwihariko hari mwe mu basoda bamaze iminsi barahabwa imyimenyerezo mu nkambi zigiye zitandukanye mu gihugu c'u Burundi bashobora kuza kwinjizwa mu gisoda c'u Burundi. Amakuru kandi yihuta adafise ivumbi yakomeza kugenda aradusumira, akaba ariko agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko ibyo byose biriko birategurwa ndetse birakorwa mu ibanga, mu gihe by'umwihariko Burundi bwaba buriko burashaka kongera umubare munini w'abasoda nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ni mu gihe by'umwihariko bivuga ko ari umuhango n'ubundi uza kongera kwitabirwa na General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi n'abandi basoda bagiye batandukanye bahagarariye uturere tumwe na tumwe ndetse na batayo zimwe na zimwe, hakiyongeraho by'umwihariko n'abandi banyacyubahiro barimo na General Evariste Ndayishimiye asanzwe arongoye igihugu c'u Burundi nagomba kwitabira uyu muhango. Turacyabarondera ayo makuru rero agendanye n'uwo muhango, abivuga ko rero ushobora kuza kubera mu bigo bimwe na bimwe bya gisirikare mu rwego kugira ngo by'umwihariko birinde yuko hari amakuru yandi yomenyekana agendanye n'ibyo bibazo nk'uko bikomeje kugenda biragaragara, mu gihe bivuga ko igihugu c'u Burundi gikomeza kugenda by'umwihariko kirafata indi ntera nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Mbere yuko twerekera ku ngwano ya Israel ndetse no mu bindi bice, mu itangazo ryo kuwa gatanu nimugoroba, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr Sabin Nsanzimana yaratangaje ko ubu ngubu haraharugwa abantu bashika kuri 20 bagwaye iyi ndwara ikomeje kugenda iribasiye iki gihugu ndetse n'abatandatu imaze kwica. Yongeyeho ati umubare munini cyane w'abayigwaye nabo yahitanye wiganje mu bakora kwa muganga cyane by'umwihariko ahavurirwa indembe. Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima by'umwihariko ry'ubushize by'umwihariko ryavugaga ko hashyizweho ingamba zo kuyirinda ndetse no kuyikumira mu bitaro ndetse no mu bigo nderabuzima bigiye bitandukanye. Itangazo ntirivuga ibitaro cyangwa se ikigo nderabuzima iyi ndwara yoba yarabonetsemo. Iryo tangazo rya Minisiteri y'Ubuzima ryari rije rikurikira amakuru rero atandukanye ariko aranyuranyuranamo ku mbuga ngurukana bumenyi, yavugaga ko hari abakora kwa muganga bamaze kwicwa n'iyi ndwara mu minsi mike cyane iheze, buri umwe rero mu bitaro byo mu mujyi wa Kigali. Iyi ndwara yandurira rero mu gukora ku maraso ndetse n'amatembabuzi y'abantu bayigwaye. Ibimenyetso byayo birimo rero kugira umuriro mwinshi, umutwe ukabije, kuruka, kuribwa munsi mu mitsi cyangwa se kuribwa mu nda. Minisiteri y'Ubuzima by'umwihariko ivuga ko hatanguye igikorwa cyo gushakisha abantu bagiye bakorakoranaho rero ndetse n'ababonetseho iyo ndwara. Iyi virusi ya Marburg ni iki? Ni virusi ijya gusa rero cyane na Ebola nk'uko ishami rya ONU rijejwe ubuzima ku isi rikomeza kugenda ribivuga. Iyi virusi kandi yaratangiye kuboneka igihe abantu bashika kuri 31 bayanduriraga nyuma y'icyumweru bagapfa rero mu biza byayo byakurikiyeho rero mu mwaka w'1966. Iyi ndwara kandi by'umwihariko ikaba yaragiye irafata mu bihugu bigiye bitandukanye by'umwihariko birimo nka za Serbia ndetse n'Ubudage. Kuko biratangazwa iyi ndwara kandi basanze yaraje iturutse mu nkende zinjijwe mu Budage zivuye mu gihugu ca Uganda, ariko kuva icyo gihe rero iyi virusi yagiye ica no mu zindi nyamaswa nk'uko biko yatangazwa. Mu mwaka wa 2017 Uganda by'umwihariko abantu bashika muri 3 nibo rero bayanduye, bose bahita banapfa. Mu mwaka wa 2012 muri Uganda rero 15 barayanduye bose barapfa. Mu mwaka wa 2005 by'umwihariko Angola 374 barayanduye maze 229 bahise bapfa. Mu mwaka wa 1998 ndetse mu mwaka wa 2000 muri Congo abantu bashika ku 154 barayanduye, 128 bahita barapfa. 1937
Ubudage abantu bashika kuri 29 barayanduye, barindwi bahita basiga ubuzima. Ni imwe mu ndwara zikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira abigaragaza, ndetse by'umwihariko ibi ngibi bikaba bikomeje kugenda biratera umutima uhagaze, ndetse hakaba hakomeje kugenda harashyirwaho ingamba zikomeye cyane kugira ngo habashe kubaho kumirwa ibikomeje kugenda biribonekeza kuri iyo ndwara. Gushika ubu ngubu rero amakuru yihuta akomeza kugenda by'umwihariko aradusumira, by'umwihariko aragaragaza neza yuko kandi hagati y'ingwano ya Israel ndetse na Libani, bivuga ko igihugu cya Libani nacyo cyaba kiriko kiritegura ibikorwa bigendanye by'umwihariko no kwinjira ndetse no kugaba ibitero bikomeye cyane muri kino gihugu cya Israel. Ni mu gihe rero by'umwihariko iki gihugu cya Libani kimaze iminsi kiri guhatwa by'umwihariko umuriro w'ibibombe bikomeye cyane, aho by'umwihariko cyakomeje kugenda kirasukwaho umuriro w'ibisasu maze abatari bakeya barakomereka, abandi benshi barapfa, maze abandi benshi bava mu ngo zabo cyangwa se bava mu byabo. Ibi kandi byajyanywe na bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye b'uyu muhari, bakomeje kugenda baricwa by'umwihariko barashwe mu gihe igisoda cya Israel gikomeza kugenda kigaragaza yuko rero by'umwihariko gikomeje kugenda kiratengwa impungenge, ndetse gikomeje kugenda kiragaragaza neza yuko rero mu gihe by'umwihariko aba basoda ba Hezbollah batari bicwa cyangwa ngo bacibwe intege, bishobora kuzokomeza gukurura amakimbirane. Hari bamwe bakomeza kugenda bagaragaza ndetse berekana neza yuko by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragara ndetse biribarekeza ari ibintu biteye ubwoba, ndetse abatari bakeya bakaba bavuga ko rero by'umwihariko Israel yoba iriko irategura ibitero byo ku butaka. Libani nayo rero ngo yaba iriko irategura ibindi bitero simusiga byiganjemo ibyifashishwa n'indege z'intambara zitagira abaderevu cyangwa abapilote zizwi nk'amadrone, za misile zo mu bwoko bwa rokete zirasigwa mu ntera ya kure, ndetse by'umwihariko n'ibindi bisasu biremereye cyane bisanzwe byifashishwa. Ni mu gihe kandi bamwe bavuga ko iyi ngwano ishobora kuzisangwamo n'ibindi bihugu ngaha mu karere k'ibiyaga bigari, uko bikomeza kugenda biragaragara by'umwihariko muri Afurika yo hagati. Twongere gusubira mu masaha ari imbere.